Ndabaramukije mwebwe mwese mudahengesha kwikirana ibiganiro vy'imbonesha kure yanyu Look Media na cyane mwebwe murabe iminsi yose ikiganiro mvura muganga gica ku televiziyo yanyu Look Media. Nizere ko merewe neza aho muherereye. Abari ku mutaga bari kwatura muri kano kanya ndabifurize umutaga mwiza, abatura bari mu ijoro ndabifurize ijoro ryiza. Uno munsi tuza kuyaga kubijanye n'ico bita orthophonie. Orthophonie no kuvuga ibijanye no kuvuga no guhekenya hamwe no kumira. Mugo tuza guhagarara cyane kubijanye no kuvuga. Muramaze kumva abana canke abantu bakuze usanga bafite ingorane yo kuvuga, nivyo dukorera ko uno munsi. Kugira ngo rero tumenye ibijanye neza nico gisata ca orthophonie, twaciye tugenda mu kigo Centre Professionnel de Kinésithérapie bita CP Kiné, kugira ngo turondere umuganga Deo Ndayishimiye yanonosoye ibijanye no kuvura ingwara z'imitsi n'amakonyero, adusigurire neza icyo arico orthophonie. Twatanguye tumubaza tuti mbega umuntu havuzwe orthophonie umuntu yotahura iki? Ijambo rimwe vyoroshe, hariho ijambo kuvuga, hariho kurya hamwe no gukominika n'abandi bantu. Kuko tuvuze gukominika biratandukanye no kuvuga. Kuko kuvuga umuntu ashobora kuba atazi kuvuga mugabo akakubwira icyo ashaka. Rero muri aya majambo atatu y'uno munsi nashaka kukubwira ko orthophonie igizwe n'ayo majambo atatu. Ni kuvuga canke warize ikibazo cyo kuvuga. Hariho ijambo dukoresha mu guhekenya no kumira, mugo hariho no gukominika, ico twovuga ati na langage des signes irabaho mu buryo bwo gukominika. Mugo rero orthophonie ni jambo rishasha mugo rikoreshwa muri education, mu kwigisha gusubiza umuntu kumera uko yavuga kare. Byavuye ku mvo nyinshi, birashobora gushika ko umuntu aba yagize ikibazo c'utugozi tujejwe kuvuga bita corde vocale, bamukoze nk'abagwaye cancer, abagwaye iki corde vocale, chimiothérapie canke ibindi bigatuma ayo corde vocale bidakunda ko akora neza. Birashobora gushika ko ku bana bakiri bato bagateba kuvuga, bakagira hotari ya langage, umwana akwiza ari imyaka 3 akivuga papa mama gusa. Birashobora gushika ku bantu bakoresha amatelefone cyane, ama écran, ama television, aho umwana akunda ibintu aguma araba vyonyene akibagira kwiga amajambo y'ukuzokoresha kuvuga, kubera umwana yateza kuyaronka hama akayavuga. Rero muri ivyo vyose biza bija mu bita hotari ya langage, uguteba kumenya kuvuga. Rero umuvyeyi gusa avuga ati mbega umwana yatevye kumenya kuvuga ryari, kuko hariho umukuzanira ku mwaka ngo yagiye kubona uwundi mwana w'umubanyi ariko aravuga, waca muzana muri ico gihe ntikiba kiragera. Mugo umwana kwije imyaka 3, imyaka 2 gushaka kuri 3 akivuga papa mama gusa, kiba ari kibazo. Hariho abana bashobora kugira ico twita trouble ya comportement, aho ubona ari agité, adashaka kuja kumwe n'abandi, akashaka kuba wenyene. Ivyo biri mu mugwi uboneramwo ko ikibazo cyo kuvuga umwana agifise. Rero orthophonie nuvuga nti kuva ku mwana shaka umuntu akuze irakogwa, kuko no kwigisha gufasha uwo muntu afise ikibazo cyo kuvuga kugira ngo avuge neza. Uwo muntu afise ikibazo cyo gukominika, ukibazo uti mbega ni yahe nubuhe buryo nokoresha kuri uyu muntu mbona neza ko adashobora kuvuga, umugabo ashobora gukominika. Ukabuti ushaka gukoresha ivyo bitarangaje des signes, urashobora gukoresha ubuntu bw'ubwuma canke ubundi bukoresho afyonze umenye icyo ashaka, ukamushiramo ivyo ashiramwo. Ukamubwira uti ushaka kuja muri toilette ufyonda aha, ushaka kunywa amazi ufyonda aha, ushaka guhaguruka ufyonda aha. Ivyo bintu byose biri mu buryo bw'ibintu umuntu ashaka gukominika. Rero iyo jambo riza ryitwa rééducation, riza rivuga ngo ni éduquer de nouveau, riza rivuga ati subira kumwigisha umuntu amera uko yarari, biri muri cisata ca orthophonie. Umuntu arashobora kuba yumvise yari muri chorale, ndi numuririmbyi, mugabo kubera ko ijwi yarirondeye kuri ukurugero rurenze ugwiju ryashobora, harashobora kubaho nk'ugukashuka kw'imitsi igize corde vocale mu muhogo. Muri ico gihe rero ijwi rirashobora kujwangarara, ijwi rirashobora kugenda bikanka ko ashobora kuvuga neza. Muri ico gihe ni orthophonie habiza gufasha kugira ngo bisubire kugenda neza.
umva muri make ivyo tubona kenshi mugabo turabona abantu bagize AVC hama hagira afazi ijwi rikagenda mugu ugasanga mu bwonko bwiwe vyose bimeze neza ariyumvira nka twebwe mugabo ageze gukoresha imitsi y'umunwa ururimi bikanka ko asohora ibiri muri we ukabona ko ubimubariye aca vyemera mugo ukabona ko umutwe atakibazo cabaye muri ikibazo kigizwe n'iyi mitsi yo kuvuga tunashobora gusohora ijwi mugo ubwenge bwe bukaba ari sawa orthophonie kumufasha ingene ashobora kuvuga cingene ashobora gukoresha ubwo bwenge yisunze ibintu bamushiriye iruhande nkuko rero bishobora gushika ko imitsi yo ngaha yose atakibazo igira mugo akagira ikibazo kiri mu vyiyumvira indani rero ico haravuga mugo akavuga ibitaroranye yashaka kuvuga iki ntaba ari cavuga akavuga ikindi ico gihe orthophonie ciza muco twita coordination kurondera ingene urehera mu bintu yibuka kera cyane ubonye ivyo yibuka kera ushoboye kuvyumva ko vyo vyibuka biroroshe kugororeramwo kugira ngo ashobore kuvuga ibindi. Mbega umwana yategerezwa gutangura kuvuga neza afise imyaka ingahe? Umwana atakibazo afise gutangura kuvuga hariho abavuga kare, hariho n'umwana ashobora kuvuga ku mwaka akavuga ukumva ko ibintu ariko aravuga biroranye, akavuga papa, akavuga mama. Mugabo umuntu atangwa kugira ikibazo c'uko umwana atavuze kuva ku myaka 2 kuduga. Rero ni muri iyo myaka umuntu avuga ati umwana yatanguye guteba, yatevye. Yo kugira umwana atebe kuvuga navyo biba bifite ingaruka nyinshi, kuko birashobora kuva ku ndimi wamuhereye rimwe ari nyinshi. Iyo rero umuntu afise ingorane zo kuvuga, dufatire ku mwana kuko umuntu atangura kuvuga ari umwana hanyuma agakura abandanya avuga. Mbega iyo umwana afise ingorane yo kuvuga haba habaye ingorane yihe? Umwana arashobora guteba kuvuga bivuye ku mvo nyinshi, kuko umuntu umwanya wa mbere umwana avuga ururimi maternel, avuga ururimi rwa nyina, avuga ururimi rw'abavyeyi, ururimi yumva mu nzu. Urwo rurimi nirwo rwatuma asubiramwo. Waramubwiye uti iyi ni karamu, bisho ko arazi muhira mwese muyita ikaramu. Mugasaba mu nzu nta numwe afise ururimi, nta n'uruhari, wasanga hari indimi 3, 4, 5. Umwana rero aragira igihe ubwonko bugira nka confusion linguistique, aho ayobe ururirwo kuko na mama wiwe ntafise ururimi avuga. Rero muri ico gihe ubwa mbere umwana arashobora guteba kuvuga kubera environnement ariko akuriramwo irimwo indimi nyinshi, kandi no muhira badafise ururimi rumwe bafise bavuga, kuko ari igifaransa arakimenya, ari icongereza hakimenya, ari ikirundi hakimenya, ubwo rukaba ururimi rw'umuryango yumva imisi yose. Ubugira kabiri umwana afise n'ingabirano yo gufata indimi nyinshi, mugabo birafise igihe arabanza hagira ubwo yafashe kugira afate urundi, arabanza hagira ubwo muhira kugira afate izindi, biroroshe. Rero umubugira kabiri ni kibazo dufise ca telefone, ca maekran, ca televiziyo. Rero umwana atarigera amenya ururimi na rumwe, atarigera amenya kuvuga na kimwe, mugugu gacumushira ahantu kuraba filime. Iyo filime cinema yayiraba wewe mu maso biramuryohera kuraba kuko biguma bihindagurika, bibisa bigenda, kandi biramuryohera kuko ntari karavuga, akeneye kuraba gusa. Rero ivyo araba bimutuma adashaka kuvuga. Rero kuba adashaka kuvuga ubimwatse acarira, yamara kurira ucuzana ibindi. Wewe icare kirama kugira ngo nawe umuhoze, ucumuzanira ivyo araba akunda, wacumusubiza telefone. Yasubira uyimwatse arize ukayimuha, cagaraba ko urosa abashitsi canke abantu arize abona ko ucumuha telefone, aca gusaba ati mpa telefone, ukamuha ecran kuraba televiziyo. Zose bigaca rero bituma umwana abanyamuragi ahora nta mwanya wo kuvuga, ntashaka kuvuga, ntashaka kumviriza, ko yashaka kuraba. Rero ivyo biragera igihe we umwana agera igihe agaca akunda ivyo, n'ubwonko bwiwe bukaba bushaka ivyo. Rero hageze ko umubwira ngo avuge, atigeze aronka ijambo yinjiza rizima, ko muri mu Kirundi umwereka amasinema yo mu Congereza, amasinema yo mu Gifaransa, amasinema abuza. Hari uwanditse avuga ko ecran
ari nk'igikoko kikubuza kubona. Nuvuga ko ico gihe iyo televiziyo ihari, iyo telefone ihari, nyina ararengana ntamubone, papa we ararengana ntamubone, abantu bose ntababone kuko ubwenge bwiwe bwose buri kuri ekran. Rero ico gihe umwana aragerira acatanga kudevelopa comportement n'amasinye n'ibimenyetso vya autisme. Ni nk'indwara abana bashobora kugira, mu ugasanga iyo trouble de concentration uwo mwana vyanka ko araba kubera kumviriza, kubera ashaka kwirabira ekran gusa, aragira igihe adashaka kubana n'abandi, aragira igihe adashaka gukina n'abandi, arashaka kwigumanira n'iyo ekran gusa, kandi uyimuhara acahora. Rero muri ivyo bituma umwana ateba kubera iyo facteur. Ubwa gatatu, hariho imiryango ibana ifise urumva indimi zibiri zitari zimwe, papa afise ugwiwe, mama afise ugwiwe, aca kurira ahantu bavuga urundi rurimi, umva ugwa papa nuru, ugwa mama nuru, ugwa abantu bandi nuru, bisu izo ndimi. Rero umwana arabura rumwe muri zo ugwafata, kuko nyina wiwe hari haca yihata akavuga nk'ugwase, kandi n'ugwase bikatema umwana abanza guhora kugira ngo yige ururimi ururwo n'uruwe, kugutinya gukora ikosa ce gukarirwa. Ubwa nyuma ni igihe umwana aja ku ishuri ageze kuhoha bakamukarira cyane, kuko ururimi ruva bakaruma mukosora rwose kandi ataravuga. Soko kumureka, kumuha amahoro, ukamwigisha ivyo nyene, ukabisubiramo uko hama urasubira uramubwira uti subiramo urudome rumwe rumwe. Nivyo mu majambo make, kuko harimo n'abandi bashobora kugira guteba kuvuga kubera ubumuga bavukanye, kuko hariho ibiri beaucoup novuga nti pathologique. Ku mwana arashobora kuvukana ico no kwita paralysie cérébrale, ni nk'ubumuga bw'ubwonko. Ugasanga umwana yaciye muri kuveze, yavutse hataragera, umwana yaraciye yaratevye kurira akivuka, ubwonko bwiwe burabateba kuba kuronka impwemu novuga nti oxygene hakiri kare. Ririzo hotare zirashobora gutuma wa mwana aho yovugira atari havugira. Ikindi kibazo twamubajije ni kibazo cyo kumenya bajya abantu bagigimizwa. Mu Kirundi hari abavuga kugigimiza, abandi bavuga kugigimizwa. Ni wa muntu yari ko aravuga bimugora gushikira ijambo agomba kuvuga. Mbega bajya abantu bobo baba bagize ingorane nyabaki? Mbega iyo bavuwe barakira? Kugigimiza ivyo bita kubegera mu Gifaransa birashikira abana benshi ku mvo zibiri, nk'uko bavuze nti kwiga indimi nyinshi umwanya umwe, cyangwa ugasanga umwana we nyene vyajuko ce bikaza yamaze gutangura ishuri. Umwanya wa mbere nuko bivugwa kandi bigakira ku bana bakiri bato. Nuvuga ko hariho imigwi navuga itatu. Hariho kugigimiza biri ku rwego rusanzwe, hariho kugigimiza kuri twitango ni kamwaye ku rwego rwo hagati, n'ubugigimiza biri ku rwego rundi aho n'umwana vyanka kamara isaha umuntu ijambo ritarasohoka cyane. Nivyo bica bishika gute? Hari uzoyibona igihe umwana ashavuye cyane, bica vyikomplika, canke anezerewe cyane, naho nyene bikaba compliqué. Ntuvuga ko ikijanye na beguma birafitanye isano na emotion n'ibigumbagumba, n'ingene agera emotion, n'ingene agera ikono kwita guhumeka, kuko ivyo bita ama corde vocale, ivyo twofata tuti uguhumeka ko mwana no guhora ivyo ikariyumvira muri uwo mwanya biragerije. Ntuvuga nti biba nko mu ntambara. Rero ubwa mbere ico ukoresha muri orthophonie, ico ni kivugwa kandi cyo bikira, kuko bikira kare, kuko umwana urabibona ko bitanduye kuza, umuvyeyi akabibona, aje kare umwana akira kare, aje atevye birateba. Rero muri ico gihe ubwa mbere nanhereye ku ijambo ryitwa evaluation, kuko niho hantu hambere ukumenya vyatanduye ryari. Hariho n'igihe umwana agira ikibazo cyo kugigimiza bivuye ku cyo twita traumatisme, ugasanga yarafise umurera wa mbere baka akisanzura, umwana arakina aki-exprima, hama mu nyuma haraza umurera amukubita cyane, amubuza kwisanzura, amubuza gukina,
amubuza ko ahaguruka akumva ko yinjiye mu buzima bw'uhahamuka kuri we. Muri ico gihe naho nyene umwana we uracubona atanguye kugigimiza bije bukwi nabo kubitahoraho. Muri ico gihe rero turafise aba orthopedagogue, turafise aba orthophoniste baheza bagafasha kugira ngo iyo accompagnement rusange umwana bamugirire orthophonie mu maseansi make sari nka 15 20 mu mezi 2 mu mezi 3 umwana akaba yakize atakibaza afise. Kugigimiza biravugwa bigakira ku rugero rumwe bivaye n'icabiteye. Noho niba kugigimiza bije byinyegeje inyuma y'indi ndwara, ivyo ntuvuga ko umuntu wanza kuvura iyo ndwara yabitumye kugira ngo uhweze dufashe icijanye na education. Novuga ko ijambo novuga nti cyo gufata igihe hari indwara inyegeje inyuma y'ikintu, orthophonie ntatifasha. Kuvuga ko ifoko tubanza kumenya wabonye intambwe ya byose ni evaluation. Umuntu ashobora kukubwira ati ijwi riguma rigenda ku munsi ku munsi, nje muri orthophonie. Muri ico gihe twebwe biragoye kende ucuvuga ngo rirandagufashe kukuvura iryo jwi riguma rigenda kandi utazi cabiteye, ko birashobora kuba ari indwara neurologique, birashobora kuba ari indwara mvuza abana, mvugura n'abakuze, hariho indwara zita ama Parkinson zituma imitsi ijeje kuvuga yitunatuna ikicontracta. Rero iyo mitsi yamara kwitunatuna ikicontracta cyane biratuma ijwi naryo rihungabana bikanka ko avuga. Rero nkaho umuganga w'umuneurologue ateza gukorana ku ubuhinga bwiwe bwose kugira abanza asuzume ko atayindi ndwara iriko irakura mu bwonko bw'uwo muntu. Rero iyo ndwara yibonye acamushira ku muti, amushize ku muti tuja dutangura rero education y'iryo jwi kubera ari ku muti uhagarika iyo ndwara y'umukuru. Bica vyoroha ko hatezwe kuba urunani rw'abo baganga. Hari ikibazo dusanze ko ari ikibazo c'umuherere, uwo muganga w'umuherere abanza nawe akamuha umuti w'iyo ndwara yabonye, twe naho tubaca dutangura education kugira ntihabeho ico no kwita ama complication secondaire. Ivyo vyamara kuba rero haba abana turakora n'abapediatre, kuko abapediatre nibo barungika abana cyane, kuko umuvyeyi atangwa kuvuga ati hadabaze muganga yanonosoye ivya pediatre. Uyo muganga rero araheza nawe akamwandikira agapapuro ati genda muri sepekine hari service d'orthophonie. Ico gisata ca orthophonie rero kiraheza gicaca gikora uburyo bwose bushoboka kugira uwo mwana iryo jwi uko kuvuga ibijanye na communication y'umwana inyaruke. Ko hari igihe vyoroha kuko usanze n'abavyeyi babitahura, hakaba rero n'umuntu ko biba bifata umwanya, birasaba kumuzana rimwe kabiri gatatu mu ndwi, hariho nabo bisaba ko bazi imisi yose. Hari igihe biva ku ishuri nk'abana babegeya canke kubegeya vyo biri cane. Hariho n'amashuri adusaba nk'amashuri za école française, za école belge, amashuri atandukanye arimo abantu banonoso ivyo twita education spécialisée, baraheza bakavuga bati turakeneye ico bitabira canke raporo ati uyu mwana ariko aravuga ibiharuro haro bishaka gasimba kimwe, ukumva byanse ko nk'igiharuro 4 cinjira. Ni ibintu vy'ama trouble 10, ni ibintu usanga umwana kuvuga ifarasa akamana kantu kagoye, ugasanga mu biharuro hari ibiharuro asimba, ubwonko bw'umuntu yabuza burasimba igiharuro kimwe kimwe. So muri ico gihe biraheza umurezi wiwe akaguha urupapuro rugusaba ko mwokwanariza icabitumye, nawe mwaca muha urupapuro ashira umwarimu bikamworohera ko uyo mwana amurira renforcement, ko uyo mwana atari kuri ritme y'abandi bana. Wewe ahubwo bomwigisha mugobo nyuma yo kwiga bakamwibuka ko bomusunika kugira hamvye abandi. Muri ivyo biteze gukorana. Ikindi kibazo twamubajije no kumenya mbega abantu bafise ingorane yo kuvuga batazi kuvuga neza bagiye kwa muganga bakegera nk'umuganga deo canke abandi abakineziterapeute na physiotherapeute, abo bantu baravugwa bagakira. Orthophonie ni gisata dufise muri centre professionnel de kinésithérapie
ni naho honyene gushika isaha tuyifise mu gihugu c'u Burundi. Bisoko turacafise ikibazo kw'abo bana babikeneye ni benshi, kugira ubashobore bose biragora. Mugabo ikibazo ca mbere tugira nuko ivyo bintu bidasaba umunsi umwe, bisaba ko banza kubwira ba bantu bibana, ba bavyeyi b'umwana, ba rezi b'umwana ko bateze kuja hamwe kugira ico kibazo umwana afise gitorerwa umuti. Bitabaye muri urwo runani rw'umuryango, abarezi na orthophonie ntikunda, ntibakubwiye nk'uko tuba tubishaka. Ica kiba rero hariho ubwoko bw'ibikinisho umwana ushobora kubanza ukaraba ko vy'ukuri ikibazo gihagaze ku mitsi twita periferique, ururimi, imitsi y'umunwa, imitsi y'umuhogo, ikibazo kirihe? Kuko ubwa mbere ni evaluation. Hama bwa kabiri no kuraba ko ikibazo hitoba kiri indani mu bwonko, mu vyiyumviro, muri pensée, mu bwenge. Muri ico gihe rero mubari uti uye ndateruye iki ni gikere, uragatora, nimba ari inkoko, nimba ari inyoni, uti iyi ni inyoni. Hama umwana ukabanza ukaraba ko bimunanira kuvuga gusa, mugabo yayimenye. Umva uti tora inyoni, akayitora kandi atavuze. Nico ituma mvuga ko orthophonie, kuvuga no gukominika biba ari bibiri bidasa. Kuko umwana ashobora kuba atavuga, ukabona ko ibindi vyose avyumva, ivyo umubwiye vyose avyumva. Hariho n'abandi rero batavuga kuko bavukanye ubumuga bw'amatwi, asanzwe atumva. Rero ukama mumukarira kandi amatwi yiwe ariyo atumva. Rero muri ico gihe uraheza ukarondera ko ikibazo n'amatwi, ikibazo ni ingene yakira ibintu, ikibazo ni imitsi ivuga ifise ikibazo. Muri ico gihe rero ubonye ikibazo aho giherereye, usanze ikibazo c'amatwi, hariho service ya appareil auditive, hariho ibipimo bamupima, hariho abaganga ba ORL baca baheza tugafashanya. Hariho naho bishika bakabakora mu matwi, turafise abana bari ngaha bopewe bagashiramwo akapare indani mu gutwi, tugasanga katariho bahagashirayo. Umwana yaraca avuga, mugabo afise rotari, mugabo iyo rotari ikaba yari ifise ikibazo cari cinyegeje inyuma. Hama rero twamara kumufasha kubijanye no kurondera impamvu, biroroshe kubonye igituma n'umuryango uwushiramwo, ukababwira uti namwe muhira muzomukoresha ibi n'ibi n'ibi. Turabona ikibazo yari televiziyo, hagarika televiziyo. Turabona ikibazo yari kuba umwana batamuvugisha, batamukinisha, murungiye kw'ishuri hakiri kare kugira ngo aronke environnement yo gukiniramwo. Canke ugasanga kw'ishuri nibo bamukariye, umwana acahagarika kuvuga kandi yahora avuga. Vyose iyo birasaba ko tukorana n'umuryango muri iyo séance ya orthophonie kugira umwana ashobore kumenyera kuvuga hakiri kare. Mu guheraheza twamusavye ko yotanga impanuro kugira ngo abana canke abantu bakuze ntibabandanye bagira ingorane yo kuvuga. Kuvyirinda hariho ibishoboka n'ibidashoboka. Kuko navuze nti muri pediatrie, mu bana bato, mu bana bakiri bato, hariho ibibazo umwana ashobora kugirira mu nda, hama akavukana ubumuga. Hariho ibibazo agira. Ivyo vyo kuvugana ubumuga nyantana biragoye umuvyeyi yovyirinda yibungenze. Hariho nico gituma umuntu avuga ati baza muganga, kuko haba hariho indwara umuvyeyi ashobora kugwara yibungenze zifise ingaruka ku mwana azovuka. Ivyo rero hari abaganga bafite competence muri vyo, abaginecologue, consultation z'imbere yo kuvyara, zose biba bikenewe ko abaganga babazi ico bokora. Umugwi wa kabiri nuko navuze nti hariho ibibazo umwana ashobora kugira ariko aravuka. Navuze hariho uvuka atageze akaca mu mashini za kuveze akavayo. Ivyo biragoye kwirinda. Umwana ashobora kuvukana ubumuga cerebral, ivyo ntibirindwa. Muri ico umuntu ashobora kwirinda niki? Twavuze ekra, twavuze amatelefone, twavuze nouvelle technologie, uko umenya iterambere mu bw'umwana ukaramugurira telefone yo kwikinisha. Muri ico gihe rero ico umuvyeyi wese nohanura nuko yogabanya umwanya umwana wa televiziyo.
umuhaye isaha imwe ku munsi wabuti irakwiye. Mugabo itelefoni irabuza umwana kuvuga. Itelefoni tufise abana bashika mu myaka 4 baza bitayikunda kumufata kuko abari agité agwana yanka gutora ikintu kiriya. Kenshi hari guca avuga ngo ni autisme, mu ugasanga siyo. Iyo umwana utoye inyishu ya ecran, umwana akabona acize sans problème. Umwana kumushira mu activity yo gukina ni vyiza, biratuma ashobora kwi-exprima avuga ati nshaka kirya, mbisanurire kirya. Umva umwana ukabona neza ingene muri environnement bigenda. Hama ikindi no mu gukinga nyezina n'abavyeyi ko boba muhira. Bidakunda gukina n'abana birafasha ku mwana kugabanya ibintu byose bijanye n'ama-ecran, turabiza gukina, kugira siporo n'abana uko bangana kose. Kuko umwana w'umwaka murashobora kugira siporo yamwe nawe, ukamuduza, ukamuteruza amaguru, mugakina, ukagira sufume y'ama exercice atandukanye. Umwana akumva ko yotwenga, akazibura inzira hemero, akatwenga, ukabona ko arekrama ati ndashaka kandi usubirumbirishe exercice. Bagutora umwanya ukavuga uti tugire pompage n'abana, tugire ama abdomino na twiruke n'abana. Biratuma umwana aca rekrama ico. Mu kurekrama, ntarekrama ashavuye, biramuha akanyamuneza kubona neza umwana ko ariko asubira inyuma, cyo mwana ikaje yevuriwa neza. Ndabashimira rero mwebwe mwese mudahengesha gukurikirana ibiganiro by'imbonesha kure Look Media, na cyane mwebwe mudasiba kuraba ikiganiro mvura muganga gica kuri Look Media. Ndabashimira cyane byamva mutima. Mugabo nshimire mwe by'umwihariko muganga kineziterapeute, physiotherapeutique Deo Ndayishimiye asanzwe arongo ikigo CP Kine, we yemeye akaduha umwanya wiwe kugira ngo adusigurire byinshi bijanye n'ingorane yo kuvuga mu gisata bita orthophonie.